nyakubahwa mutandukanye mukuru w'igihugu ndabaramukije Aramutse. mahoro cane Amahoro. murakomeye Yego. ego muhejeje turonka ubushimwe bubiri Mm. ego hariho benshi babimenye ariko hariho n'abatarabimenya canke bazi ko mwarose ubushimwe gusa ariko batazi ubwo bushimwe ubwo aribwo urashobora kutubwira ubushimwe muherutse kuronka ubwo aribwo? Yego. N'abatabizi babimenyereho duheruka kuronka ubushimwe bubiri. Agashimwe ka mbere nagahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU na cane cane rigacishije mu gisata cahariwe igwirana ry'abantu FINUAB. Hama twebwe bakaduhaye kubera tufasha abenegihugu na cane cane mu kwitwararika amagara meza y'abenegihugu tubicishije muri fondation Mugiraneza. N'agashimwe gatangwa rimwe mu mwaka kandi buba ari ubushimwe bubiri. Muri ubwo bushimwe hariho agashimwe umuntu aronka ku giti ciwe n'akandi umuntu aronka ku bw'ishirahamwe. Akuno mwaka rero nakarose ku bw'ishirahamwe fondation Mugiraneza ku bikorwa ikora ibicishije kw'ivuriro riri Ngozi. Ni ivuriro ryumviriza kandi rikavura abagendana indwara zo mu mutwe. Ikindi naco bararavye ishure ry'akarorero ryisumbuye ryegamiye fondation Mugiraneza yitwa Umushinge w'Ubumenyi riri ku musozi wa Gihinga muri komine Nyabihanga. Ingene tugaburira abana neza n'ingene tubaha ubumenyi hama bakaba bikwije amategeko. Rero sivyo gusa bararavye n'ikigo fondation Mugiraneza yaguye ku bitaro bikuru vyo ngaha i Gitega. Ni ikigo kivura abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo. Hamwe n'ivyo baca bararaba n'ibijanye no kugaburira abantu neza. Aha ndiko nsubiramwo ivyo nabonye banditse kuri certificat bampaye. Yego. Fondation Mugiraneza yarigishije abakenyezi kumenya guteka no kumenya ivyo bateka ivyo ari vyo ngirakamaro ku magara y'umuntu. Hanyuma ico yafasha n'abakenyezi bahejeje kuronka ivyo vyigwa kugira biyungunganye bahavuye bubatse ikoperative yo kwiteza imbere. Baca banga baraba ingene dushigikira abakenyezi mu kwiteza imbere. Aha twovuga nk'amakoperative atandukanye menshi harimwo abakenyezi ayandi harimwo n'abagabo abagendana umugera wa sida. Bararaba n'irya sport tugira kubw'amagara meza y'abenegihugu. Ako n'akambere iyo ni incamake. Yego. Hama akagira kabiri nako twakarose nko muri iyo nzira nyene twagahawe ku cicaro gikuru c'inama nshingamateka y'Ubwongereza kitwa Global Health. Navyo nyene kubw'amagara meza y'abantu. Naho barashimikiye cane ingene dufasha imiryango igendana ubugumba. Abatari bake muri bo bakaba bararose ibibondo kandi kikaba ari ikigo ca mbere ngaha mu Burundi gifise novuga iyo service. Nitwe twayitanguje gushika uno musi imiryango itari mike bamaze kuvuka abana 23. Aho harimwo abarundi, harimwo abana b'imiryango y'abo mu gihugu giharanira demokarasi ya Congo, harimwo n'umwana yavutse w'umuryango wo muri Chad. Hanyuma n'abatanzaniya hariho abibarukiye muri ico kigo. Muri rusange bafatiye ku vyo dusanzwe dukora mu kwitaho neza y'amagara meza y'abenegihugu. Ubwo bushimwe bwose buhurira ku magara meza y'abenegihugu. Reka tuje kuri ico cerekeye gufasha abavyeyi kuronka ibibondo. Murabona kugira ngo umuntu yemererwe canke afashwe bisaba iki? Kugira umuntu yemererwe gufashwa nuko baba ari abantu bubatse mu mategeko, niba bikwije amategeko n'akaranga
k'Uburundi n'imico y'ikirundi. Rero twemerera abari mu myaka abaganga bashaka kubona ko agifise amahirwe akwiye yo gusama imbanyi. uburyo amahera nta kintu ariha. Uburyo umuntu arariha kubera ibikoresho vyaguzwe amahera, hariho n'ibikiri mw'ideni ritarahera kurihwa, kandi n'abaganga dukoresha ntibakora ku buntu. Ariko hariho nka bamwe ushaka kuvuga uti uwo muntu yaragerageje reka fondasiyo mugira neza ku buryo bukeya iba yarose irashobora gufasha nk'umwe ikamwongerereza uburyo kugira ngo yitarataritse. Kandi hariho n'ababa baratanguye baguma baza usanga birakunze. Hariho n'uwo bambwiye ihaje rimwe yaramaze nk'imyaka 20 gaca nyene Imana biroranye. Rero ibisabwa murumva ko si bike, murabizi ko naharya n'inyubakwa irakenera entretien. None nimba atari ibanga amahera y'ifatiro umuntu ashobora kuriha kugira ngo ashobore kuronka uruvyaro nangahe? Ku bwanje sibanga, jewe narashizeho umugambi mugabo hariho abajejwe ibigega, hariho n'abajejwe kuvura. Umwe wese bamuvura baravye ikibazo Ico akeneye, kubera hariho n'abavugwa batiriwe biraca mu buhinga buhanitse bakagenda bigenze neza, na cane cane ibisabwa ni uko bagenda ari babiri, umugabo n'umukenyezi wiwe, kuko kenshi mu mico y'abantu abagabo bazi ko ubugumba buri ku bagore. Nk'akarorero hari nk'umugabo usanga intanga ziwe zidakomeye, ariwe afise ubugumba, ariwe afise ikibazo nyamukuru, bagaca bamuha umuti utuma zikomera canke zigira inguvu canke zinyaruka. Muri ico gihe rero ntatanga uburyo bungana n'urinze kuja mu buhinga buhanitse. Yego. Hanyuma ivyo vyose umva ko bikeneye uburyo, ivyo ari byo vyose uburyo bwa fondasiyo mugira neza buvahe? Mu bisanzwe fondasiyo mugira neza ntimwave mwiyumvira ngo yabayeho kubera ndi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Jewe ngitangura kwiyumvira fondasiyo hari hano nakorera, kandi narakotiza fond de pension complémentaire. Iyo utagikorera aho hantu rero uca wikora kuyo uba waraziganije. Hama sivyo gusa, je nari mfise alimentation ikomeye muri Sokati. Rero muri ico gihe uravuga uti iki ndagishire muri iki, kuko ufise ico ushaka gushikako. Yego nukorera, kandi natanguriye kuri evre za fondation sinovuga ko ari igitandara nico kitavaho kiri. Ni fondasiyo iterikura irakura ihereye nyene uko ariko ngira kuva ubaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarakuze gusumba kubera n'uburyo bwariyongereye, kandi n'abakunzi babaye benshi. Abakunzi babaye benshi babona ivyo dukora bakayifata mu mugongo, bakafatira aho igeze, kubera nta muntu batangura umugambi avuga ngo ndawutaguye bizoyibesha. Ukora ikintu uraba muri kazoza n'ingene bizobandanya. Umaze imyaka 6 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, uravye kirya gihe n'ubu ku myaka 6 nibiki vyahindutse kuri wewe? Vyahindutse kuri jewe mu nyifato, mu vyukora? Imyaka 6 je vyahindutse niko Imana yarampezagije abagenzi ngaha mu gihugu, hanze y'igihugu. Imana irampezagiza ibikorwa bitera bija imbere. Indoto nari ifise ubu zaragiye mu ngiro, kandi aho bishitse umuntu
ndabishima rwose. abo bagenzi biyongereye ni nyabo canke n'abandi baza ngo bya bindi by'agakecuru gahishije katabura buzukuru? Abo ntibobura, ariko jewe mu mico yiwanje ko nakuze ndi umuntu adaharara kandi adaharuruka. Abo twamanye turi abagenzi n'ubu turacari kumwe kuva kera, kuva nkikura n'ubu turacari abagenzi. Abari baranyigeje inyuma kubera ndi umuvyeyi wa bose, ndabereka ko jewe ndabahuza, ndabereka ko intumbero yanje ariko igihugu cacu kishika kwiyambona kazoza atari ikindi niyumvira. Rero ivyo vy'agakecuru kaba gahishije, umuntu wese niwe umutima wiwe ubwira ati urya muntu ugiye umurondera kuri iki akakigutunganiriza iyo abishoboye, ugiye umubwira ko buryarya umuhereza aho nyene kandi aca asubira inyuma. Hama rero nkuko muvuze ngo warose abakunzi benshi, turi kw'isi, isi iriko abamarayika bo mw'ijuru n'abamarayika ba shitani. Hariho ariko abafise intumbero ya shitani nibaza ko ntibaboneka mugabo, kuko ngo abo turwana sa inyama n'amaraso niko ijambo ry'Imana ribivuga. Kubera n'umuntu yigera ngo ariko arangwanya, usanga ariko atuma imenyekana ashira hejuru. Tukomera gusura. Muri ico gihe ndamwita umukunzi, sindamwita umwasi. Umwasi nuwo ataboneka, urya nyene utabona. Asina abantu bose iwanje, umutima wanje wakira nk'abakunzi. Yego. Hanyuma n'ubwa mbere habaye urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ngaha mu Burundi. Nta citegererezo wavuga uti ndasubiye nakangira ndabe, ni mwege muri ko muragikora muri kino gihe, mubona ico gikorwa corosha? Ubundi hariho ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu rijejwe kurwanya sida. Iryo shirahamwe muka perezida Ndayizeye bari bararishize ngaha mu Burundi, yitwa OPEDAS. Hanyuma muri Afurika barahindura urwo rwego rwitwa OPEDAD, urwego rw'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu rujejwe iterambere. Kera rwarwanya sida. Rero baragize inama bararaba bati reka tuve mu vya sida tubifatanye n'ivy'iterambere, kubera ntibari gukorera mu vya sida gusa, barashiza ku iterambere, baca bahindura yitwa OPEDAD. Rero jewe nashikiye muri OPEDAD muri Afurika. Hanyuma uwo nasubiriye yarampaye komizaho please, ambwira ko hari ishami ryitwa OPEDAD. Hanyuma ndarondera mu bitabo, mu mategeko ngaha mu Burundi agenga amashirahamwe, ndabura OPEDAD na hamwe yanditse. Nsanga hariho les membres fondatrices za OPEDAS. Ikintu nihutiye gukora, nashatse nkorere mu mategeko, mu kintu gifise kizwi n'amategeko kandi kigezweho. Twarahinduje izina natwe OPEDAS, duca tutanguza OPEDAD ngaha mu Burundi. Rero OPEDAD dukoze hanyuma twakora nyene tutabona iyo dutera tuja, mugabo turi ku ntumbero y'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu muri Afurika. Hama mboneyeho nyene no gushimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. We yabonye ko turiko dukorera mu kirere, hanyuma aca arashinga ikigo OPDD ni ikora ibikorwa vya OPEDAD, hanyuma kandi irazwi no muri OPEDAD kubera Homize nkija muri ano mabanga yabereye ikiriri muri Paris. Hanyuma rero niho baciye bagira bati reka turabe ko tworondera ibiro
bize mu mategeko nejo bundi naho hoba homizeho byize bibere ku biro by'umukuru w'igihugu, hanyuma nawe aba afise biro yitwe n'amategeko ku buryo ari ikintu kizogumaho. Rero twebwe turakora muri OPEDAD, dukora cyane cyane mu nshingano ziri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho, hanyuma hanini twaca dukora twiyaguye ivyo abakenyezi b'abakuru b'ibihugu muri Afurika bakora, kuko natwe turi mu bandi. ico kibanza murimwo nibaza ko kijana harimo ibintu vyiza n'ivyo, ariko nibaza ko n'ibindi bintu nkeka usanga bibahungabanya bitari vyiza. Nk'akarorero hagenda havugwa hirya no hino kubera mufise ibiro vyanyu nk'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ko mwoba mwinjira mu banga mukuru umuja mu gutwi, ivyo hari ibyo murumva? Mu Kirundi bavuga ngo amaso y'igikere ntabwo azabavama kuvoma. Je ndi umuntu ukuntu nakuze sinkangwa n'ibintu bivugwa, ibikorwa. Ivyo biro rero uko babivuga ngo birinjiranamwo unahagiye n'inzira si zimwe, jewe ngenda uko nabo sinzi ko bagenda kuriya kubera ntidusangiye aho dukorera. Rero mu bintu byose iyo bibaye harabamwo ishari naryo rijana n'inzigo, inzigo nayo ijana n'ubwicanyi. Rero je co nkora senga Imana, abantu bafise ivyo bavuga, kubera ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Je rero kubera nakuze nemera Imana ndakomezwa n'uwumpa inkomezi, iyo bavuze banyongera inguvu zo gukora, sinumviriza ivyo bavuga, je nirabira iyo nteranje ndabiga igikorwa, sinumviriza ivyo bariko bavuga. Honyene duhereye naho nyene ivyo biro biri, hariho abahindura amajwi bakavuga ngo ngiyeho ngo ndabatera ubwoba, ata n'umwe dushaka guhura. Jewe ndurira ingazi ntera ndenda mu biro vy'iwanje, nabo bakozi ntiduhura. Ubiravye ivyo bavuga jewe birampa intege kandi birankomeza, ntibimpungabanya. Ariko namwe mwari mumaze kuvyumva? Nama navyumvise. Yego. Ngudashatse ntaje mu kibanza kicaye kiriya muhora muvyumva. Emwe hariho n'abavuze ngo nabataburiye amadekre, jewe nitabura gute kandi dekre idasinyirwa muri salo? Barabivuga ariko sivyo, bijya sivyo. Kandi nawe urabizi ntabibona, none we ko wari hajyanye wabonye nakwinjirirako ko nari mfise ikindi gikorwa, wabonye nza kuvuga ngo nyaruka harageze ngende mu bindi bikorwa? Bijya sivyo, barabesha. Gusa nababona ibintu biko birakorwa batigeze babona kuva Uburundi bubu Uburundi, nawe bwabona agashimwe k'ishamwe mpuzamakungu mu Burundi, baca bavuga ati none kereka turabe ingene twamuhungabana. Kandi ikindi naco babikoze nkashavura baba batsinze, nanje kugenda batsinde ndabereka ko Imana yarampaye inkomezi zivuye kuri yo, kandi n'ivyo nkora bituma n'amakungu anyemeza. Si ubwenge bw'iwanje, si inkomezi mfise zisumba z'abandi, ni Imana ibona ko bikwiye amagaca impatagera mu bwo buryo. Murabona igihugu haraba ibintu vyiza, hari ibintu bigora, cyane cyane misi yose umukuru w'igihugu niwe byinshi bica bija guhanga kiwe mu bihe bigoye. Muraheza mukaja hagufi y'umucanco banyu gute kugira ngo mushobore namwe kutuma aronka inkomezi yo kubandanya akora imirimo abarundi bamushimye? Imana yaremye umuntu wa mbere, kivuga ati reka ndamuhe umufasha bikwiranye. Jewe rero ibintu bimugora canke bigira gute, hariho amabanga y'akazi je ntashobora kumenya. Jewe ndamukorera ibishobora kumuruhurira ubuzima mu rugo nyene ivy'umukenyezi ajeje gukora. Ntataha nanje ngo ndamushiremo amadosiye mumena umutwe, ataha ndamubera inyishu, ndamwereka nkene ivyo mu rugo bitunganijwe,
ingene ivy'umuryango bitunganijwe, ingene ivyo muri kazoza nifuza ko umuryango wacu twokora uku, nkamwereka abana ingene bariko bariga, nkamubwira abana aho ukuntu bimeze, ingene biriwe, ingene bagorobeje, hanyuma ndamubwiye ko biriwe neza, bica bimwibagiza ivyo vyose biba vyamuruhishije kubera abahinduye ikibanza, aje muhira aho turi abahinduye ikibanza, kandi si wa wundi kugira ngo abana bamubone kubanza gusaba umubonano, yarajamwo akadutera inkuru twose akaduteramisha tukanezerwa, kuko nanje mbafise nanje ivyanduhishije hariya, ngenda ndamushira iminihiro mu rugo, ngenda twuzuzanya turyoherwa mu muryango, ku vy'umuryango. Andine ndashimira caronka akanya ko gukinjikira umucance wiwe. Jewe mu bisanzwe gushika nino saha sishobora ibi vyo kurya ntiteguriye, ndafungura nko gufungura gusa, sindafungura ngo babindyoheye, mugabo navyikinjikiye. None hari umukenyezi yobura umwanya wo gukinjika utwo kurya? Ntiwari umukenyezi ganje ndayishimiye umunarwa nk'abandi, ivyo mu rugo urabona harya irengarenga, shaka irengarenga nitereye usoroma ugaca uteka, utiriwe uraza kugura izakozwe n'izuba, dutoroka kinjika. Mukunda gukinjika iki? Sa? Mukunda gukinjika iki? Nirya mukunda ni? Nkunda gukinjika ivyo nkunda gufungura, ivyo umuryango nkunda gufungura. Yego. Ego. Hanyuma nihe migenderanire mufitaniye n'abahoze ari abapfasoni b'abakuru b'igihugu ngaha mu Burundi? Imigenderanire dufitaniye n'abahoze ari abapfasoni b'abakuru b'igihugu ngaha mu Burundi. Yego cane. Dufitanye imigenderanire y'abavukana, ifura mu muryango, ubuheta, kurya nyine abavukana bakurikirana baganira. Muravugana? Cyane. N'imanza turamarana vyose no gutemberana twatemberanira. Yego. Muwo tutatemberana ni Mukamicobero vraiment je sinoja kubabesha muhiriwe ntahonze. Mugo muravugana? Oya. Oya kabisa. Je sinze kubesha. Ibintu cyane cyane mushimikira kugira ngo urwaruka rwejo, ubundi bwejo rushobore gukura rufise akarorero keza nibike. Ni umwifato w'abakobwa b'abarundikazi kugira ngo turonke abana rugo baza bafise ijunja n'ijambo n'iteka n'itekane, kuko burya mu rugo iyo ufise umukenyezi w'icigenze, urwo rugo ruba urugo rw'agashinyaguro, ni urugo ruca ruzanamwo bavuga ati umpushatunga ahusha umugore. Rero ndashimikira cyane ku bigeme n'imisore y'imiyabaga kugira ngo ntibafate ibiyaburamuto, ico ndakunda kubishimikirako. Hanyuma no kubabwira kwirinda ubusambanyi kugira ntibagware umugera wa sida, hanyuma bigeme nabo kugira ngo ingo zabo ntibaze bubake nabi muri kazoza, kuko murabizi ko mu mico y'ikirundi iyo ugiye, reka nibaza ko n'ahandi hose igiye uri sugi uriha ijambo mu rugo, kandi ntibona kwikeka iyo ugiye warigumije basha naho ugenda gukorera hehe, umugabo wawe aguma abona ko utagiye kumuca inyuma. Rero byo turabishimikirako cyane, jewe nigisha ingene natwe batwigisha tukiri bato, nta kintu nakunda ndabahisha mu vyumba narize, ndababwiza ukuri, hanyuma ntihabura na dukeya twenda twinjiye mu mwana. Amabwiriza twagiranye ubwa mbere mwatubwira ati bijya mu ntango vyaratugoye kuko nashaka kwigira mu buyenzi bakambuza, ndagira gutya bikangora, ubu wamenyereye? Navuye ndabamenyereza, mu bisanzwe narababwije ukuri, narahamagaye abarongoye umutekano ngaha ahanye mu Kirimba, ndabwira n'aba protokoli ko jewe ntaje kuba imbohe mu myaka 40 irenga, ndabwira ko jewe bari bashatse ko ku maziko ngenda gusezera umuntu hama nkaca ntaha, ndabwiye jewe umuntu ntamuherekeje ngo ndabe ko tumuhambanye iteka, ivyo nkundira ko aje nakuze umutima wanje uri muri sociale, ukunda abantu, gufashanya n'abandi. Rero ndabwira nti protokoli jeje kuraba
ico kibanza ngiyemwo ko giteguye, hanyuma umutekano nawo ko umeze neza, nabo bajeje ibibazo nimubwire, mubonye ntagiye umutekano urabananiye kuncungerera, mubona ko hariho ikintu ngiye gica kingirira nabi, aho ndahagarara. Muga mukumva ari ivyubahiro mugomba gushira imbere bituma ntegera abenegihugu, banza namwe mwegere ku ruhande, amaje nibandanirize ivyo ngomba gukora. Rero ubu unye twaramenyeranye, ndaja kwibarutsa abantu, ndaja gusohora abana, ndaja mu manza zo gukwesha mariage, nkabona vyose ko bimeze neza, ndaja kwisumira ivyo nshaka. urakumbuye gucira itomati ariko urakumbuye gucirira nk'itomati kwibarabara ngene zigugwa. Ega jewe ndasuma, no muri magazine, hariho magazine nkunda kwigirayo, cyabona ndiyo abantu bagakanguka, nta uba wugaranye mwibarabara. nta n'umwe kamukabona nk'umuntu murahuriye mu bintu uriko uragura, ukabona akangutse ntatekana haturi mw'isoko twese, asuma ivyo mba nkeneye, ashira mu muduga muri boucherie, nkagenda nkicagurira ivyo shaka isosiso, shaka inyama z'inka z'inkoko, nkejeje tugaca twigira. Mbere ico gihe iyo ndahahuriye na muntu ndabaha ko nyene baba bariko nk'isosiso kandi baca bashaka kumpa ngo isosiso ngo yumvirize ukuntu zimeze, mvuze uko zimeze, sinofungurira muri boucherie, nca baba baharimukira nimufungure, cafungura bigaca bigenda neza. Bisanzwe nta muntu ashobora kukubuza igikorwa ukora canke umuhamagaro ku myaka baba bararengana imyaka y'ubuyabaga. Hariho imyaka ubamwo ugaca usazira muri ivyo bintu uba waratoranye, Imana iba yaraguhaye. Hama Angeline, uyu munsi ni nabukwe, urafise umukazana, urafise n'umukwe. Ubwo buzima ubwumva gute? Uno munsi jewe gucanga, urafise n'umwuzukuru, ndi mu myaka 50 y'amavuko. Muri iyo myaka 50 y'amavuko ndafise abakwe babiri, ndafise n'umukazana umwe, ndafise n'umwuzukuru. Jewe ndi mu nyishu y'Imana, jewe nari nasavye Imana nzokwiza imyaka 50 n'imiburiburi ifise umukwe canke umukazana. Imana rero iyo uyisavye iyo nyene iraraba ivyo iguha bikwiranye n'ishaka ryayo n'ubugombe bwayo. Narayisavye nayo yarampaye. Rero uno munsi numva nezerewe no kwitwa nyokuru no kwitwa mabukwe. Noneho abo bakwe banje hari abo ndabita ba petit frère, umukazana we amwita petite sœur, ndabita abatoyi banje kubera turi kumwe n'umuryango wagutse, umuryango ukundana, umuryango ushize hamwe, kandi n'umuryango ata bya bindi ngo ndagize ngo mfise ngo dusonisoni ngo tw'umukwe, umukwe nawe ngo mbonye mabukwe. Kubera hariho abo babwira ngo kirazira ko wicarana na mabukwe, kirazira gusangana na mabukwe. Birya je nafashe ko bwari ubugome bw'abakera, bwari urukundo rubi rw'abakera, kumva kutosangira n'umwana. Jewe ubu unyumva nti nararose abandi bahungu mu muryango n'uwundi mwigeme mu muryango, n'akandi kana gatoya mu muryango, je niho navyakiriye. Ubwo ariko urazi umubano wa nabukwe n'umukazana ko mu Burundi bawuvuga, ntabwo abigutera? Oya, harya bavuga kurya niyo inabukwe aba ari umunebwe atazi kwironderera ibizomubeshaho ageze mu zabukuru. Kubera umuhungu wiwe aba yagenda ku isoko akamuzanira nk'ibiro bingahe vy'inyama, amavuta, akamuzanira impuzu, hanyuma umubona buka agaca aguma yicaye ngo biziguma biza vya gusa. Rero umuhungu nawe amaze kuzana umukenyezi wiwe agaca
avuga ati nanjye ndafise umuryango, reka ngabanye bijya nahora mpa mama ndumwe, reka tubisabikanye n'umuryango wanje. Rero jewe abo bose baza nariteguye kubakira kandi atari umutima w'ishari navukanye canke nakuranye. Rero bijya biva ku bana bukwe baba navuga nti baba bafise amikoro make, baba baguma bazera inze bahungu ariko ntari hepfo iwacu mu bitoke birakunda kuba kandi usanga ari abantu bakenya. rero hariya biba nuko nyene rega nuko nyene akakwatima k'ishari umuntu aba yakuranye gatima k'ishari n'ishavu ishari cyane n'ishavu. Rero je nakuze ndi umukristo ivyo ori ibyanje nivyo bizopfa bishitse tuzosaza twibereye mu mahoro umutekano kandi umwana nironke nazi ko umwana atagise atana cesarienne akaza kuza mucamukundana n'ibindi. Uretse abo abana bawe muri rusangi ni nk'ikihe kintu gikunda kubahuza muri kumwe muri mu muryango mwese? Abana banje kuduhuza n'ibikorwa n'imigambi iyo muri kazoza, duhuza n'imigambi yo kwiteza imbere muri kazoza. Urabye ibikorwa ukora, urabye umwana bawe urabona hari umuntu azogutora ashobora avyumva ashobora kubibandanya? Sino kubandanya gusa barakora, ntibadontorana barakora. Bakora muri mugira neza nyene muri fondation? Bakora ivyabo no muri fondation. Assistant wanje n'umukobwa wanje nubwo umwana muto w'umuhererezi araze kwitegura ivyo afungura. Ego reka ndabashimira. Kandi ndabashimiye cyane. Murakoze. Yego.